tugakurikiza komite y'Urwaruka mu gihugu cyose no muri Ntara ari batumye twahano hantu twumvise ko batavyikoranye babikoranye n'urunani rw'abakozi b'Imana muri Ntara nabo nyene iyo hatabura Urwaruka ruri hano bashimira kubwitange n'urukundo mwagaragaje kugira ngo mufate umwanya nkama mube hano hantu munyemere dukomera amashi menshi Imana n'izina rye. Haleluya. Mu mazina nitwa Twagiye ndi umwe mu baje bavugucumbura abigisha Imana yateye iteka mugashobora kubahamagara kugira ngo basangire
bikeyi mu by'Imana igendera twirira n'urwaruka n'abavyeyi n'abungere bakoraniye hano. Iki cigwa rero nagihaye titre ivuga ngo imbonakazoza y'ibihumbi 2040, Uburundi igihugu cifashe, n'ibihumbi 2060 Uburundi igihugu biteye imbere, igihugu cigaba kikigaburira. Wewe nanje dukora iki? Haleluya! Wewe na jewe dukora iki? Uriya na bariya bakora iki? Twese hamwe dukora iki? Imana ishimwe cyane. Rero kugira ngo dutore inyishu kuri ico kibazo, reka twishimikize rino jambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu gice cya 3, dusome guhera ku murongo w'7 gushika ku murongo w'14. Batubwiye ko tugenda turavunagura kuko umwanya usa n'uwagiye, ariko kandi ntarasoma. Wewe ukiri hano nagomba ngo nukuri ndagushimire. Haleluya! Nukuri ndiko twicaye hajya ntabwo tubona, ubu niho mbonye ko muri benshi cyane. Burya hari igihe byahora bishika pastor na Yesu ariko arigisha mukiga, intumwa zigasha zimubwira ngo rungika abantu batahe ngo barashonje, ngo abandi ngo baja kure. Hari ijambo Yesu yahora bishura ryantangaje, nawe urarizi, na revera hariya ararizi. Yashavuga ngo ukomera amashuri y'umuntu azomuhambaye azohora agaburira abandi, kuko hajya utashonje ntushobora kumenya ko abandi basonza, sibyo? none burya ko mwihanganye mukaguma ngaha, on sait jamais, sibyo? On sait jamais, ntawamenya, sibyo? Twizere ko Yesu hava abwira pasiteri ikintu kizima. Haleluya! Ariko kandi naho tutonga iby'umubiri tukarya iby'impwemu, bariko baratwigisha kuba abatunzi, sibyo? Nanje naryohewe cyane mwarindiriye mungana gutya, nubwo ngo bose n'abafite imihigo yo kuba abatunzi. Nyakuba ni benshi cyane kandi n'abahizi cyane. Mu ntara ya Bubanza ndakoreye igihe kitari gito, bariya bungere turazinanye, hari byinshi twasengeye Imana yakoze mu ntara ya Bubanza. N'abahizi cyane bafashe Imana barayifata ntibayirekura kugeza icyo basengeye bakibonye. Niyo mpamvu ubona bagumye ngaha naho amasaha bari babwiwe yarenze, nta bwoba rero. Amen. Reka rero dusome nuko abwira ishengero ryari rivuye iwabo rije kubatizwa nawe ati, mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhungu burake buzoza? Nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana, kandi ntimutangure kwiyumvira mu mitima muti ko dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyabyuramwo abana b'Aburahamu. Ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina by'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Ishengero riramubaza riti, none tugire dute? Arabishura ati, ufise amafunda abiri, rimwe narihe uwutarifise.
n'ufite ibyo kurya nagira atyo. Kandi haza n'abatoza kori kubatizwa. Baramubaza bati mwigisha tugire dute? Arabishura ati ntimugatoza abantu ibiruta ibyo mwagezwe n'abasoda. Baramubaza bati tweho tugire dute? Arabishura ati ntihakagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Dukomera amashyi menshi Imana. Iyi mirongo dusomye itubwiye mu gihe cya Yohana abantu bari bafite inshingano nk'iyi dufise. Bagomba kumenya igikwiye gukorwa kugira ngo bakire, sibyo? Bobo bashaka gukira urubanza rw'urupfu rwo kuja mu muriro, hanyuma begera umukozi w'Imana nk'uko mwegereye hano. Baramubaza bati none ko twumvise harimo iby'umuriro? Erega abantu bose baratinya umuriro. Abo turi kumwe muduze amaboko turara. Bumvise ababwiye iby'umuriro n'incabiti, bashe bumva ubwoba, basharabaza ati none tugire gute kugira ngo dukire? Yohana acababwira umwe wese icyo akwiye kugira gute gukora. Kandi yongera ababwira ati ko rero mwaje muri abana b'inzoga, sinzi uwababuriye, ariko ko mwagiriwe ibakwe ryo kuburirwa. Genda mugaragaze imbuto zikwiranye n'ukwihana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ikindi yababwiye ati kandi ntimwivuganye mu mitima yanyu ngo turi abana ba Aburahamu. Mu yandi majambo yarababwiye ati ayo mayirizo muyakure kuko abana ba Aburahamu bose bakora ibibereye. Imana ishimwe cyane. Uno munsi rero natwe aha turi hano dufite inshingano iri imbere yacu yavuye ku babyeyi badukurira. Imana ihabwa icyubahiro. Biramanuka gushika naho bishika mu bongere bati 2040 igihugu cy'ubundi gitegezwa kuba cyamaze kugira gute gitegezwa kuba ari igihugu cyifashe. 2060 gitegezwa kuba ari igihugu gitera imbere. Amen. Nk'ubu twoza twumva haje umuntu agahagarara hano akatubwira ati itegeko rirasohotse. Uhera ubu buri mwaka umuntu wese azohora yerekana imiliyoni 100 kuri konte yiwe, umuntu wese, kugira ngo dushike kuri iryo hangiro twahawe mu gihugu cy'u Burundi. Halo, ati abarimyi n'aborozi nabo bamwe bari kuravuga mutegereza kutwereka inka 1000, mutegereza kutwereka amatoni 1000 muzobona muzana muri bya bigega rusange by'igihugu. Halo, musha mubaza gute? Imana iguhungisha. Mukomera amashi. Mwese musha mubaza ati tubigire gute kugira ngo ibyo bintu tubishigere? Abapasiteri musha mubaza ati ibyo kumure bariya ba ministre barabishobora, bariya banize bajya miliyoni 100. None natwe abapasiteri tunize utuntu twera tubayeho ku buntu bw'Imana. miliyoni 100 sibyo gabunde. Haleluya. Abanyeshuri ati mwe muvuga bigendeka, natwe abanyeshuri tuzobigira gute kugira ngo dushike kuri iryo hangiro? Imana idufashe cyane. Icyo nicyo kibazo tugomba twigeko. Imana niyadufasha mu kanya gatoya, siko? Haleluya. Kuko Yohana yashaka kubatiza abantu mu mazi menshi, nanje nawe ndi umwongere sishaka kubatiza mu mazi menshi. Muga kandi hariho umuntu yumva ati
umutima wanje kugira ngo nzoshobore irya nshingano ngomba kubanza kubatizwa mu mazi menshi. Turabikora ubwo burenganzira turabufise, twarabuhawe n'ijuru. Haleluya. ubwo twamenye neza ngo babatijwe mu mazi menshi, amen, hari izindi mbaraga, hari ubundi bubasha baronka. Bimwe ariko aravuga nga byo gutakaza ubwizigirwa. Imana idufashe cyane, ni ukuri warabatijwe neza mu mazi no muri mpwemu. Haleluya. uwo wamize ni wakubyara mu bwizigirwa. Abantu bose bagasigara bavuga ati ko bariya byabananiye, ujya bishobozwa n'iki? None twese abatunzi kugira ngo twaribye. Haleluya. Jesi ndi umukene, mami Jesi ndi umukene, cyenda tunze kandi n'ijuru rirabihamya sinibye. Haleluya. None nabishoboye gute? Hari umugabo yitwa Yesu namize ashoboza bijya ariko uravuga byose. Haleluya. Ndashaka kugira urukundo ruke ku bantu, ariko ku Mana ruranengesereye, kandi biraryoshe gukundwa n'Imana cyane gusumbya kuko bimwe abantu badashobora kuguha Imana irazi ikabiguhereza. Haleluya. Imana mu ijuru ikavuga ati n'abandi bose ntubabona ko mfise nakariya, umutima wanje uratuje. Imana yabwe icyubahiro. Cyo cyatumye ibwira Yakobo ati ku bwawe nzotanga 10,000 mu kunyo n'ibihumbi mu kuba batikire, ariko wewe umwe wawe ni madamu yariko aratubwira. Haleluya. Umva abandi bose barashobora gusonza bakamererwa nabi, ariko wewe mwizigirwa w'Imana. Haleluya. Toranijwe n'Imana, we wahisemo kuba ubuzima Imana igomba. Ibyo abandi bose babuze Imana izobigusanza mu itiro. Haleluya. Uzobishobora bigenze gute rero? Batwigishije gutunga tukiri mu w'indwi, baratwigisha ko tuzorangiza dufise inka nyinshi. Nanje nakengurusi kuko nje kukwigisha ikigwa kivuga ngo isezerano rufise ku Burundi. Haleluya. Si irya 2040 na 2060 bitwibukije, oya twavutse rero uko twabwiwe ngo Uburundi n'igihugu ciki cy'amata. Haleluya. Nimwiha amashi murabizi, murabaneza. None ko ari igihugu cy'amata n'ubuki. Haleluya. Mwarabonye umuntu aronka amata adafise inka? Munyishure bungere. Ariko ukeneye kuronka amata wese ategerezwa kurondera iki? Ategerezwa kurondera inka. Imana idufashe cyane. Kandi ukeneye nawe kuronka ubuki agira iki? Agira iki? Hariya hirya komera amashimana ko bigwa hamwe. Haleluya. Oya, uba abantu kera abarundi benshi borora inka, sibyo? Bazebeshejwe n'iki? Ngo ziragoye gutunga, sibyo? Oya, ni mu mutima niho bipfira, sibyo? Bipfira hehe? Mu mutima. Nanje mpagaze ngaha ndazoroye. Haleluya. Kandi rwanda yo kuzorora ndakora n'akazi ka banke, ndi umushefu wa departement muri banke de CEJCB iriya ya wa muvyeyi ariko aravuga ngaha. Haleluya. Amina. Nukuvuga ngo mu mutima niho byose bigira gute biva. Ubuki rero nibaza ko sheri ni umu-engineer agronome, yambwiye ngo hari ibindi bikorwa akora mu ibanga, ngo atabwira, ngo mwarabigishije kutabwira byose abagore. Nibaza ko no kwegeka inzuki abikora, kuko ubuki nabwo turabukeneye. Haleluya. Kandi n'ahato barabikora, abahungu bacu turiko turabigisha kubibamo kugira ngo bazobane n'urwaruka ejo. Haleluya. Bazoba abantu
bazi kurondera ubuzima. Uno munsi dufise ingorane y'urwaruka udashaka kurondera. Umuhungu w'imyaka 30 aricara akanezerwa, se atashe yavundagaye amusumiye, nyina avuye guca bazita gute, guca umukozi yarushe yawereye, kamubwira ngo ntacuzanye cyo kurya, yiriwe muhira. Ubu hariho za telefoni bariko uravuga, nanje ndazivuga, mugabo ubu turiko tuvugana bariko bazikoresha nabi, kubera ko abandi mu bihugu byo hanze Imana impora ingene ubuntu nkasimbirayo gatoyi. Ufise telefoni Android wese aharura amahera imwinjiriza ku isegonda ku munota, ariko twebwe bazifise wabivuze neza bacungana no kushira igihumbi ngaha, ntugisanga cagiye kugura iki amamega. Imana dutabare, duhindure ikintu kimwe. Haleluya. Hari ibyo turiko dukoresha nabi, mugabo twohindura ingendo byoba byiza bikadutungisha. Imana ihabwa icubahiro cyane. Uyu mutima rero nariko ndavuga, amen. Abantu benshi none ntituwufise, turawufise. Abakozi b'Imana turawufise, kandi twaherutse mu masengesho menshi cyane. Uri yavuze ngo muri Afrika niho hambere basenga cyane, ariko kandi niho hambere bakenye cyane. Bigenda gute ngo dusenge cyane, duhamagara iyo Mana yoshobora kuduha bya bindi mu bitanga, twaguma dukenye cyane? Kuko icyategezwa gusenga gitunganye kidatunganye. Imana dutabare. Ntushaka kwibaza ko umutima uri mu rwango rumwe Manisha yavuga ushobora kuja imbere y'Imana ugasenga ukitega kwishura. Bongeye turi kumwe. Haleluya. Tugomba guhinduka. Yesu yavuze ngo nimugende muhindura abantu. Umuntu asenga afise umutima uri mu rwango, ndababwira ibisha bikurikira, ndabibabwira. Umuntu asenga afise ibyaha mu mutima wiwe, ndababwira ingene bigenda. Umutima wiwe wuzuramwe ibikomere. Ni wa wundi naho abakenye atabona ko byamuvuyeko, aguma avuga ngo ni banaka batumye dukena, ni banaka, ibi byose ni banaka, ibi byose n'ababyeyi batuvyaye nabi, ibi byose ni bwabwo, ibi byose ni zanta, ibi byuru. Urabyumva uyu muntu mu mutima w'ikiriyo hari ibikomere. Hari umuntu azi igikomere, hari abari hano muzi igikomere. Igikomere iyo kimaze iminsi kitavuwe bigenda gute? Kirabora. Imana nimwihamashi. Kirabora. Raba uwo mutima rero urimwo igikomere cyaboze, urindiriye ko kizovamwo amata n'ubuki. Ntibikunda, kubera ibyo dukora bituva imbere mu mutima. Mu mutima wanje ari habi, ibikorwa byanje ni bibi. Haleluya. Mu mutima wanje ari habi, nta migambi y'inka zizana amata nzokora, nta migambi y'ubuki bambe y'inzuki zizana ubuki nzokora. Ahubwo ishama n'uwonyihenda ko wafyonde gatoyi yoca abona iki? Ko muvyumva nkaho umenga nimwe mwabiteguye, mwina muvyigishe numva ko murabahizi. Yoca abona iki? Amashira. Raba iyo mitima yuzuyemo amashira pastor, uyitegemo kwizonde veropa cy'igihugu nyanishubahiro yadutuma nyakuba oya nkorera iyo ikwasi nishoboka. Haleluya. Turi kumwe kwa gasherere kabishi nafyonzeho abungere bari ngaha, turafyonda ibishira byose biveyo, haje imbuto nziza, ariko amashira yavuye. Bona aho twotera ira y'imbuto hari amashira yokibora. Bimwe bariko barigisha ngaha byose byobora. Imana dutabara. Harabiteguye ko dufyonda ibishira bikavayo mu Barundi, bishira biveyo mwizina. Imitima yacikire ijambo ry'Imana mu migambi kandi uzika urinde
buva none ubugingo buzubaka igihugu cifashe giteye imbere uzova hehe kandi imitima yacu yagize gute yaraboze yarakomeretse irimo amashira Imana idutabare cyane nayo mu miseze nta principe yo gusenga dukora none ko twasenze byarahindutse none tubandanye bijya nyene haleluya tubandanye bijya nyene shange tubanze dukanye ibishira biveyo dusenge mu kuri no mu mpwemu Imana idutabare hanyuma ndabizi neza ko pasitori jeni nahagarara ngaha senga mu kuri no mu mpwemu nzobwira gataka ni wagataka serura inzahabu muri Kongo ziruzuye nta kuntu muri Kongo bazifise natwe ngo tuzibure ziriyo kandi kuko nzoba mfise umutima wemeranya n'Imana Imana izotegeka inzahabu zice nimwabyumvise mwari guca mukomera amashima kuko ubwo bubasha turabufise bakozi b'Imana turafise ububasha Yesu yaduhaye niba Yesu yaragenda aho bashonje akababwira ati oya tubirimye ubu bizokwera ryari mwami Imana ndagushimiye baho umukate n'ifi bage zibiri zikavamo ibihumbi zitanu zikavamo imifuko badashobora wowe nanje nitwoshobora habuze iki ku mutima wacu uja en communication directe et puis n'Imana haleluya abiteguye ko tuba muri ubwo buzima mukomera amashimeshi cyane hari igihe tuguma tuvuga ibyo gukora tugasubira tugateka imitwe n'ibyo ariko abakozi b'Imana nabo ukamenga twabakuyemo pastor untunge gato dukore kandi dusenge mu kuri no mu mpwemu sibyo none abakozi b'Imana dukore kandi dusenge mu kuri no mu mpwemu cyane cyane abakozi b'Imana twibandire kuza turafasha abantu gukira mu mitima kuko hari ubuzima buva mu mitima hari urwango rwinshi mu Barundi hari inzigo nyinshi mu Barundi no mu mashengero haleluya afashe mikrofone akaririmba abantu bagakoma amashi bakakoma menshi gusumbana ejo bashobora kuzanira kinji iri mu ishano ibyo ni ukuvuga iki uti biragahera mu izina rya Yesu ko mutabivuga mushaka kubigumamo twese hamwe biragahera mu izina komera amashi Imana ko mubyemeye ko bigomba guhera imitima yacu kire amashira yo mu izina rya Yesu haleluya ikigira kabiri rero cyo gukora erega iyo abantu bakoze Imana ishigira gute ishibahezagira mugurumva toujours hariho gukora hakabaho n'Imana none kugira ngo Imana izobihezagire hariho ryasengesha hariho ka kantu kaduga ku Mana n'akandi kamanura inyinshi nituvuga ngo dukore gusa Imana tuyireke tuzoba twihenze sibyo turakenera gukora urwaruka turutume gukora haleluya muri iyi myaka turiko turavuga bavuze neza haraho ariko je nzoramba cyane nzoba ndi nabisabye Imana kandi Imana yarabinyemereye haleluya turakeneye rero ko hari ikintu kizoba cyahindutse icyo nacyo kizohinduka dukoze ikintu cyo kutishushanya n'ibya kino gihe mu Baroma sibyo 12 murongo wa 1 gushika ku wa 3 kubera umwanya ntitwasoma ariko havuga Paulo ariko ababwira ngo arabahanura batange imibiri ngo batanga amaboko bakore amaguru yabo aje an activité ibintu biri babisangeyo sibyo ariko kandi arababwira ngo ibyiyumviro byanyu bihinduke ubwenge bwanyu buje ku gihe buhinduke bugumye muri ibyo byiyumviro bya kera ntituzogera icyo dushikako Imana dutabare cyane bya byiyumviro byo
kwanka uburongozi ariko aratubwira, bya byiyumviro byo kwanka abakozi b'Imana, bya byo kwanka abamaze gutera imbere, ibyo bitavuye mu bantu, Imana dutabare cyane, bizoba bigoye. Abo n'abakuze ga. Hanyuma kandi abakuze twibuke yuko uko twitwara ariko abari inyuma yacu nabo bagira gute, bakomporora. Imana idufashe. Uno munsi dufise urwaruka rutagira referanse, umubwiye ngo wowe mu buzima ushaka kuzoba nkana. Imana ishimwe ko bamwe wavuze batanguye kuzamuka n'abandi bariko baraza, ariko ubundi mu minsi heze yabura ishavuga kubera ko ata referanse ziri. Igihe cyose dufite abamantora, igihe cyose dufite abantu do referanse, ni ngombwa ngo urunganwe ruburiyo ruja. Ariko Imana idufashe uno munsi batahane intumbero nshasha ivuye kuri twebwe abari imbere yabo. Haleluya. Nanezerewe cyane nyakubahwa Minisitiri wa Communication ahebye byose akaza hano. Nubwiye ngo nuko ari muri iyi ntara no mu zindi ahora ajayo no mu bindi bikorwa duhora duhurirayo, biradutera intege natwe. Amen. Biradutera intege natwe tugaje tuvuga nanje ngomba kumera nka naka, nanje ngomba kuba umuhizikazi nkana. Mu minsi heze byari bigoye kugira umudamu ufata ko referanse, uyu munsi turamufise n'abandi babiri nimba atari batatu. Imana ibahezagire cyane. Turabara iyo bari mu bikorwa byabo by'igihugu baragira repetition bakaririmbira Imana. Ntimurababona kora reba minisitiri, ntimurayibona mwebwe igihe mwavuka mwakura zariho. Imana ibahezagire, niwe yabatanguje ico ciyumviro, mukomera amashyi cyane. Haleluya. Birashoboka n'uwundi wese yicaranye iciyumviro ciza, Imana ikamucira icyanzo akaronka kizamurira kigaca gikwira abandi bose. Haleluya. Kuko nawe nyene yaguma muri rwa rufuri nta mu minisitiri yoririmbye, muga ko Imana yamubwiye neza ikamushikana hariya, yaje yavuga tumviriza turaba minisitiri n'ibyo, ariko Imana natwe turayikeneye. Nico gituma ubona baragamye bamaze imyaka myinshi. N'ubu muracajya kuko nta wizigiye Imana ngo igire gute wimumara amazi mukozi. Nibishoboka nubwo bohaguruka bagaca mu kuryo, Imana ishice mu kubavu ikakugwanirira. Komera amashi menshi yo Mana, muvyeyi wacu uracajya. Haleluya. Haleluya. Uratebuye ivuga arindira gato. Ngomba rero nje mu gice cya kabiri. Icya mbere shimwe munageje. Haleluya. Amen. Ngomba nje mu gice cya kabiri cyo gukora. Kwaruka natwe dukora iki? Abungere twahejeje n'abavyeyi iki kugira ngo muri iyo mbona kazoza twashizwe imbere n'umuvyeyi ntiduhari. Haleluya. Ngomba kubasaba ibintu bine namwebwe bariko baragenda mu byuma. Ikintu cya mbere bakivuze ni ugukora cyane. Mugabo gukora cyane jewe niko ndavuga tworiyanje turabe iyo dushira ingufu mu gukora. Amen. Mu kubaka amazu meza meza n'amabarabara meza meza n'amahinguriro meza n'uburimyi n'ubworozi bwiza, gutwara abantu n'ibintu, guhagararira umutekano n'ibindi. Ntituzokenera abatama, ntituzokenera abatamakazi, oya tuzokenera abande, tuzokenera abande hariya abavyemeye muduza amaboko turabe. Uzi impamvu niko ndavuga ati urwaruka murafise ingeso mbi yo kugaya ibikorwa, yo gusuzugura ibikorwa, ariko tubandanije uko ntacyo tuzunguka. Nimuze rero twemere igikorwa cyose, apana n'ibyo kuraba ngo amashuri, oya tuzinga amashati tuje ku bikorwa. Hageze mu kubaka amabarabara tugende twebwe abajene twubaka amabarabara akomeye kuko twakoresheje ingufu zacu natwe zikomeye. Biratangaje bantu b'Imana. None n'ubu minisitiri ko yavuze ati hari ishyirahamwe hariho n'ibigo bashize hari.
ubu tugiye tukaraba uwahacunze uriko aratanga serivisi dusanga ari umuhumure. Ndabeshe dusanga ari umuhumure. Nanone muhumure ni watanga serivisi nziza gusumba abajene. Byagenze gute abajene baravuze ngo ako kazi je ntako nokora kandi yicaye muhira ayo muhumure ariko araronka nta yari kwararo kandi yari gutanga na serivisi nziza izotuma anaronka n'akandi. Esteri yahereye gukorera ndi Moridekayi. Ubwizigirwa bwo gukora kwa Moridekayi bumuzamura kuba umugore w'umwami. Imana idutabara. Uno munsi urwaruka urubajije iyerekwa abafite n'ibyo kuja hanze y'igihugu nyakubahwa ajya amapasiporo babahahari nta kundi twoduzi igiciro ku myaka iri hagati ya 15 na 40 bakariha menshi, ab'imyaka 40 kuduga bakariha make kugira ngo urwaruka ruronka pasiporo byoroshe bumve ko bitoroshe bagume ngabo barakora ngabo. Mugomba kwigira ndi umwigisha wa gatatu, babiri bose bababwiye ko muguma ngaha murashakeneye kugenda. Oya umviriza ndababwira ikintu kimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Nimugume ngaha hari ibyiza bigiye kugaragara hano hantu, sibyo? Mwama muvuga ngo nta buzima buriho ngaha ariko burahari. Imana idufashe cyane. Reka ikindi gihe bazobegeranye tubabwire ubuzima ushobora guherako nka burya yari yatanguye burahari. Hari ibyigwa biriko biratangwa bimeze neza bishobora gushira ibyizigiro mu bajene bakaguma ngaha. Sino nukuri bibandanije bimera kujya igihugu kirimo abatama gusa tuzokora iki? Oya bapasito ubone inyigisho zigeze kure bariko batubwira ati byarabaki hagarika kubyara. Abajene bariko baragenda natwe ati hagarika kubyara. None hazoca hasigara bande hano hantu? Ninde azoca ashira mu ngiro ya mbono wa mugambi? Azoba ari umutama mu myaka 70 80 ko ntazoba nkibyara wa wundi nabyaye yaricomokeye. Tuzoca tuja muri kawo generationnel. Imana idutabara. Tugerageze bavyeyi n'abarongozi turi hano aho turi tumotive urwaruka rukunda igihugu cyacu, tugume hano binashobotse no mu nzego tujeyo tubabwiye ati nyabuna mwogira gutya na gutya urwaruka rwacu rwofatiragamo. Imana idutabara. Nyakubahwa yabivuze neza ati hariho uturusho tumaze kuboneka mu gihugu. Hariho banki y'urwaruka, kijya kintu n'ikintu ciza cyane, ariko n'abajene bake baja gutora ry'amafaranga. Iyigira kabiri bayatoye naho babazi ico bayakoresheje ntibashobora kukikwerera. Nimba baja muri za ndomboro ya soro, nimba baja muri borabora, ico bikoze umusangana waru telefone bagwita gute iPhone na tablet zimwe abaguza tunga bakoresha barangura iby'indu bari bibasanga ngaha ubisangana umwana wo muri wikiyeri ariko ariba kuko nyina wiwe utamuhaye 2,000 agura amamega murabifa urakubitwa. Abandi bakoresha ziga kugira ngo bakwege miliyoni. Harageze ko mutwayijwe baye ndahejeje. Haleluya. Haleluya. Ngira ngo bambwiye ko hageze reka turangeze. Narishaka kubwira abajene muri ngaha hariho ubuzi bwinshi budukeneye. Ifoko duhaguruka muri ayo matelefone, muri izo tekinike na teknoloji shasha, sivyo? Tukagenda kurondera imigambi mito mito. Turi kumwe aba turi kumwe mugire gutya. Muracabona Imana ibahezagiye. Ciwe ngaha ndi umurongozi
wa televiziyo online. Mvuze online murabyumva? Televiziyo yo mu muyaga, televiziyo yo mu buhinga bugezweho. Ufashe YouTube yawe ukandika Nishimaye Service TV ucumbona. Amen. Kuri iyo televiziyo tuvugaho ibijanye n'ingo n'imiryango. Muri iyi mbono ya nyene ishubahiro twararabye dusanga ingo n'imiryango bipfuye ntibishobora kubaka igihugu gikomeye, sivyo? Shatu Imana tihaguruka mukorere no mu ngo mukomeze ingo kuko nizo zizokomeza igihugu. Haleluya. Kandi Imana none baza ko byavuye he? Iryo yerekwa ryavuye he? Nanje nagiye ndagira recherche ndashakashaka. Ndi kumwe mfise urunganwe rw'abahungu bashika 4 bari muri ivyo basumbye ubushakashatsi, bafise amateleviziyo, umwe wese afise amateleviziyo online. Imana idufashe cyane. Abandi nabo barafise ibindi baronderayo. Nawe genda urwandike uti je suis jeune de 22 ans, nokora iki kugira ngo mbeho ubuzima atari ubwo gusegerereza. Bazogupropose ibintu bishoboka bizima uzoca ukorera ku gashirondera umuntu agushigikira. Uwo ushaka bidukoresha ubuhinga bwa none, technique na technology zigezweho mu kurondera ibitunga igihugu cyacu. Imana ishimwe. Haleluya. Ni mwebwe mufise ubuhinga de la créativité, ni mwebwe bajene mutegerezwa kubishira en action. Ama YouTube, aya ma Google, ama Facebook n'ibindi ahandi. Bene byo n'abana b'imyaka 30, sibyo? Bene byo imyaka 30 hano mu Burundi umwana w'imyaka 30 biragoye ko abafise ikintu yitirira. Nakoze muri Turame microfinance, nari mvuye muri Banque Populaire, hanyuma narababaye. Uti nababajwe n'iki? Umwaka uheze baje gukontrola kuko imitahe yari y'Abanyamerika n'Abakameruni. Baturungikira abana de 18 ans. Uwabakuze muri bo yarafise 21 nibo baza kudukontrola. Turabatamba b'imyaka 30-40, uno musi fise 45, mugabe ico gihe badukontrola 18 ans. Akakujwiza ngaho ugatanga raporo y'umwaka wose akavuga ngo pu naco wakoze. Wona nyamahera ya sogo nta kindi. Chamagara seku. Hello grandfather, you know here they are losing your money. Please take it back home. Kavuga uti my God, ndarose cyane ibindi ko ndabona nibiki. Haleluya. Ndavuga ntibishoboka, ibintu bitegezwa guhinduka. Nari mfise chef director Ntara w'umunyarwanda. Saa 6 tukiruka dutaha. Urabona saa 6 ko dusha dutaha saa 8 nawe akaguma ngaho agashatuma take away. Hari n'igihe yaza yarizanye agasharira ngaho. Hanyuma aramba ese mama pastor ubundi ko watashe muhira wungusike rwose. Rwose chef kuko mbajije icyo kibazo ushitse uhezagurika rwose umutima ugomba gucemo. None ibyo wariye bikumariye iki? Turi kumwe hariya. Imana ibahezagire nimba muri ko muranguriye. Rwose chef wagomba ngira iki? Ati umva suwa regera iyi mashini nkwereke. Agashanye kati kuvugiye nakomanze imodoka idubaye ndasubira ndayirihira. Ubu sigaje kugira formalite muri douane no muri imodoka dans 3 jours izobishikiriye. Kandi ninjya nariye kandi na pause nagize uko najyana 15 minutes aho nyene ku meza. Nagiye mu biri wanje ndabyiyumvirako navuga ndikutujuju kwe urya muteyaje dutera mwibarabara tutashe kujya umuceri n'ibiharage kandi hajya muri vindi 15 minutes nogenda nkawujya nkariha 3000 na 4000 nkaca nanje nyene nkagira ubushakashatsi. Numvise ndushe nkagira gutya 15. Ibyo bishobora umunyarwanda wahajya Jesse no bishobora.
nagoma ndakubishoboye hari n'ibindi niko ndakora ndashobora kukubwira nga haleluya hirya y'ejo uzosaba umubonano uzosaba umubonano haleluya oya no kunyegera hondi bizokugora ariko nashaka ngo nawe uzobe wabaye uwundi muntu sibyo biraryoshe wa muntu w'umunyagitega ntavuze ahuye na wa wundi w'urutana ntavuze bazigonga ati hayaga bangana haleluya tuzohora duhwana na mama ngaha umunyabu arankunda kandi mama ntuzomhebe ntuzomhebe tuzohora duhura tuzigonga sibyo hayaga bangana haleluya karagashiyemo nakubwiye ikigira kabiri tekinike na tekinoloji zigezweho tuzikoresha kubera iki tutazikoresha abajene bazize baca baja mu marigara kubera kujya mwanya wo kuja kuraba pornography n'abafisa ry'amatelefoni naha twosaka wosanga ubundi ko ndavuga hari umuntu ariko araba ibisambanyi nga bavyita ivyerutsi bavyita gute ibisutwa twogira checking wosanga ariko bare pushu ibisutwa kandi turavuga ibintu bizima bibakuze duhindura ingendo ivyari magera cyarageruye hariho abana bariko barakora amatraktere muri kino gihugu cy'u Burundi haleluya ivomera ati aba bantu kuva baruhiye basogona banyogo baruha mu bugongo ubu yakakantu kazohora kagenda kavomera ahora havomera nyoko agataha umugongo wavunise hazovomera kano kantu akarobo kavomera haleluya nawe akarobo karima ndiwogakora akarobo kimbura ivyamwa niwogakora imana ihabwa icubahiro n'akarobo kimbura none si shene ntiyari urima n'uwubagara n'uwuvomera n'uwimbura n'uwuhingura imana ibahezagire nagomba kurangiza ku kintu kivuga ngo gukunda igihugu no kukivuga neza haleluya turafise amasantre turistique muri kino gihugu basha turafise amazi meza amashuha haleluya turafise imisozi myiza amafohe meza cyane simvuge byinshi kubera ugihagaze hajya bariko arambwira ngo ndazimya hajya agomba zimwe ugabo n'iziriho zimwe bahora batubwira mama ugiyeyo usanga umuntu akwakira ari mutama acukumira adashobora no kuvuga igifaransa adashobora no kuvuga icyongereza rero bajya abantu dukeneye ko bazozana amadolari pasiteri bazoyazana tubavugisha ikirundi bacigwa na nyokuru na sokuru rujugumira hariya mu mamiliye turisiti aba bajene kuti batohaguruka jewe ngaha kuri centre touristique ni jewe ndi shefu akagira n'amapublicity muze turafise ibintu muri ico gifaransa muri ico cyongereza haleluya abanyarwanda ibigo byabo byose biriko abakobwa beza n'abagore beza kubera iki anapostinze gusa ari we marketing manager uri muri Amerika cyafata indege byihuta tugende kuraba uriya muntu ivyo ariko aravuga haleluya mugabo jeni nashiraho wa mutama ntuze hariya ninda zoza amadolari yiwe azoyazana turi kumwe mu minsi yahera ku kazi twaragiye muri misiyo mu Cibitoki ni hafi yo nga baratubwira ati ni muvino mutagiye kuri Ruhwa amashuha ya Ruhwa turahazunguruka ibibanza bitatu hari yako gahungu kakanyagihugu mugakari yaranje karamenya agafaransa gakeyo kandi vraiment imana igahezagire umuntu wese yacaga asigira amahera eforo kakoresha urabona ko aragateka mutwe vraiment mugabo wari kugira umusako ibijene biguma bigora abantu nabavyo hajya byizi igifaransa n'icyongereza yari gusa hari umukozi bari yavuze ati fata inkoni tubikubite dufate inkoni tubikubite haleluya
oya duhindura ingendo ndihereje ndigiri ikibazo rero niyo uri kurabivuga ugakara gatoyi nk'uko nagize tutse n'abatutse bajene mutegerezwa guhindura ingendo. Haleluya. Uburundi dukeneye kubaka sabatama n'abatamakazi bazokubaka kandi hari ibintu byinshi dutegerezwa gukora. Bije irabura nabiha imigambi aneje karikista urabwi bambe 60 ahora mbana muregaze muraturundikira baza hiyo batari muri profile zanyu urazi kuronka n'imitahe utanga ukamura muyi birababaje. Hanyuma ugashobona abajene dufashwe neza ngo Imana izobitubaza, Imana idutabare cyane. Gusa icyo dutegerezwa gukora ujya mutima w'ubwizigirwa dufise Yesu ntituzoreka kuwubura. Imana idufashe cyane. Numva naringiye kurangiriza kuri iki kintu kivuga ngo nukuri c'est pas ceci. Haleluya. Na nibifa kwizana umuntu wese ategezwa guhaguruka akabirondera. Burya ngo dushira ko rijya tegeko umuntu wese yahaguruka agakora kandi inyungu yokiboneka. Imana dutabara. Ntiturindire rero ko badushira ku itegeko. Oya ubwenge bwacu buje kugira abungere bashize Imana imbere ngo dusenga dukora kugira ngo mumenye ko muhaye uburenganzira bwo kwigisha abantu Imana y'ukuri ishobora guhindura ibintu mu bantu. Sibyo? Imana ya Daniyeli turayiririmba uko yahinduye ibintu i Babuloni mu gihugu cy'inyagano. Imana ya Yosefu, haleluya. Abajene, haleluya. Aha rero ngomba nkare kubera iki mu kurangiza. Imana ya Daniyeli yamenyekanye ihindura ibintu mu gihugu kubera ko Daniyeli yabaye umwizigirwa. Sibyo? Yakoze iki Daniyeli? Yakoze iki? Yase kwihumanya. Imana idutabare cyane. None no munsi naho bovuga bati mu nzego z'igihugu tugomba dushire abaminisitiri babiri b'abajene. Sibyo? Imana idutabare. Oraba mu minsi mike yoshaka tugira ngo babajene bagiye kurondera iki. Imana idufashe. Amaro cyane bahuye n'iyindi mitego. Umugabo yitwa Yosefu naramukunze cyane. Yabonye amajya y'ingenga agomba kumukura mu mugambi w'Imana, ariko aravuga gutati sigarana impunzu jewe ndagiye sishobora kwiyanduza. Haleluya. Uno munsi abajene bafise iyo migambi yo kutiyanduza n'Imana. Niyo baje usigaye umva abajene ngo bagiye mu bapfumu, urwaruka ruja mu bapfumu kurondera ibirozi byo kwica abandi babasumbye inyenyeri, kurondera ubushobozi mwabibwiwe nande ko Imana dufise mu Burundi ari Imana ikomeye. Haleluya. Tuze turahera ibintu bimwe hanyuma tugire no kwizera nka Dawidi bari baramutaye abiwabo aba mu ishamba. Mugabo yarizigiye Imana yabonye mu ishamba, arizigira ko amabuye atoye ku mugezi ashobora gukuraho ikigadanya cananiye umwami n'abajenero atabara igihugu. Ni twebwe igihugu gikeneye bajene, ni twebwe igihugu gikeneye. Munyemereye turangirize hano dusenga Imana. Navuze byinshi ariko hamwe woba wangurikiye ntubuze ibyo watoye, kuko rero impinduka idapfa kwizana, hari ibitegerezwa gukoreka. Ndagomba ngo duhaguruke twese munyemerere dusenge turangiza, ariko turangiza dusenga ngo turandure. Bakozi b'Imana mubinyemereye dufatanye turandure inzigo y'akazikira iri mu mitima y'abarundi, kuko n'uteye imbere bumva borara babimukuyemo. Imana idufashe cyane. Haleluya. Amen. Turakeneye ubiko hari ibyo tubuza kubushikamo. Urwaruka nabwo ntitugikeneye n'impanuro z'abakuze. Natwe urwaruka dusenge kugira ngo ibyo batubwiye tureke kubitera akagere, tubishire mu ngiro, hanyuma dufate ingingo yo guhindukirira Imana no gukora ibikorwa byiza. Imana idufashe cyane. Hanyuma kandi ruhande y'ibyo harabaho n'impwemu
z'igihugu les esprits territoriaux zigwanya iterambere ry'igihugu zindi zumva hageze ko tuza zigaturira imiduga yose igapfira rimwe ngo ivuga yo gutumwa ntirikoreye imvura ngo turaronga ikimvura ngo ubutumwa bwiza ntibuvugwe murabyumva ngo turagira iki turabuza izo mpwemu mbi zitegerezwa gusambuka mu izina rya Yesu za mpwemu mbi zumva umwana yatoye konkuru ngo ararapfuye uwatoye teste ngo turamukaraba izo turazihamba mu izina rya Yesu za mpwemu mbi zumva umuntu yateye imbere ngo ategerezwa ngo arapfa ngo asigaye atwishima ngo asigaye yambara imvutano nzi wambaye nk'iya madamu ho ubugoro ngo gasigaye katwiratako oya ahubwo mufate kugira ngo bagufashe nawe kuzoyironka Imana ishimwe ndiko nababwira ibyo tugomba gusengera kugira ngo twinjize Burundi mu iterambere rirama Imana ibahezagire reka dusenge je nari nifuza ngo munyemereye sinsenge jenyene ariko pastor duhamagaye umupasiteri agasenga tugahamagara n'umujene agasenga nobagize nabi hinge abanza n'ishure dufise programme yo gusengera twese muhatisenge dufise programme yo gusenga n'ugaruka uwo nyene nkuwo muminisitiri okay wari indi programme ikuze mugaje ko nagendanye na mama wanje ngaha sino kwaduka gusenga ari ngaha ingoma ingusenge kubera ko umuvyeyi nyene uhoraho mana byarira mw'ijuru Yesu mana byareza mana y'ubushobozi mana y'ijuru turaje Yesu mwami w'abantu turagukengukiye none aka kanya nyagora ku ngoma turasengeye ibikoraniro biri hano mwami reka nyagora ku ngoma dushoboze gufata nkama aya majambo twumviye ngaha n'izi mpanuro turasambuye imigambi ya satani mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti satani adahumeka ijoro n'umurango kugira ngo ntitubeho kugira ngo ntidushike ku masezerano wadusezeraniye satani adahumeka gutera imigere mu bana bawe mu bahungu n'abakobwa bawe mu Urwaruka mu bavyeyi mu bakozi b'Imana mw'ishengero mu gihugu mu ndongozi akantu ko dutera imbere uwatura mufashe mbiri uwatura muvumye n'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti teragira imbuto yawe mu bana bawe teragira imbuto yawe mu gihugu teragira imbuto yawe mu batoranije kugira ngo uzadushikane kuri rya hangiro rimwe bacisha muri nyene icubahiro mu gihugu cacu kugira ngo mwami natwe tuve mu gasuzuguro kugira ngo tuve mu bukene kugira ngo nyagora ku ngoma ibyo waduhaye mu gihugu cacu tubikoresheje neza maze biduteze imbere nyaguhora ku ngoma waraduhaye ubwenge waraduhaye indongozi zikunda Uburundi reka nyagora ku ngoma uduha umutima twese dufatana amaboko kugira ngo dushigikire indongozi wadushize imbere mwami iyo dusenga ntidusarara mwami reka nyaguhora ku ngoma udushikane imbere reka udutabare uzodushikane kuri iryo hangiro tugihumeka reka urwaruka rwacu mwami urushiremo umutima wo gukunda igihugu reka urwaruka rwacu urushiremo ubwenge bazoreka zoza mwami aho tutazoba turi nabo bazoba bahari kugira ngo baze bateze imbere igihugu cyawe bibarutse urakoze mana nzima dusenze muri make twizeye ko byinshi bidukorera mu izina ryawe rya Yesu amen. Amashyi menshi cyane ku Mana yacu.